Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric mu kiganiro cha Saveur Divine. Turashimiye Imana mushobora byose twonge kano kanya kugira ngo tugire icyo tuvuze mu bwami bwayo. Turashimiye kandi na mwene data Immaculée Nyiraneza, Imana yashizemwo umutwaro w'imvugabutumwa, hama Imana ikamwugurura amaso ikamushyiramo iyerekwa, hagashingwa urubuga tuvugirako duhurirako tuvuga ubutumwa bwiza. Imana mu ijuru imuhezagire kandi imukomeze imuhe umugisha. Nuko rero bene data turiko tuganira ku iteme ivuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye. Imana ishimwe cyane. Turi mu ndwi twibuka intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo, indwi ya Pasika, twitegurira kwibuka aho umwami wacu Yesu Kristo yazutse akazukana intsinzi. Nuko reka dusangira amajambo dusanga mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice 2 ku murongo wa 8. Haravuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ubu n'umukozi w'Imana Paulo yahuye na Kristo aramwiyereka. Paulo yari umuntu yahama ishengero, ariko haragera igihe aragenderwa n'Imana. Imana iramwiyereka, Imana iramugenderera, Yesu Kristo aramuhwikira, aramwibara ati ni jewe Kristo uri kurahiga. Paulo rero amaze guhaguruka avuga ubutumwa mu mahanga, avuga ubutumwa ahantu henshi, yagera yugura amashengero i Korinto, Tesalonike, Filipi n'ahandi henshi. Ubutumwa bwiza bukwira ku isi yose ku bwa Paulo intumwa ya Yesu. Rero ngaha ayandikira umwana wiwe Timoteyo yavyaje ubutumwa bwiza, umwana we mu kwizera, amubwira aya majambo, aramwibutsa amubwira ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Imana ishimwe. Yariko aramwibutsa yuko muri ino si tuhari kandi natwe tuzopfa kandi tuzozuka. Imana nishimwe cyane. Rero Timoteyo ko ari kugira ngo mu gukorera Imana kwiwe yame yibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka. Natwe bene data muri ino si turahari nk'ingenzi, tuzopfa kandi tuzosubira tubeho, hari igihe cyo kuzuka. Rero natwe tugomba kwibuka, kwama twibuka Yesu Kristo, icyo yakoze ku musaraba, icyabaye n'icyakurikiye mu nyuma. Yesu Kristo yaje mu isi avuye mu ijuru, aje gucungura umwana w'umuntu, aza gucungura jewe na wewe uri kuranyumva waracunguwe. Yesu Kristo yavuye mu ijuru ngo gucungure, kubera ivyo twari tubayemo kera byaraboneka yuko ibimazi twagiye turatanga, amapfizi n'intama n'ibimasa byatangwa buri mwaka bitangwa n'Abisirayeli
kugira ngo baharirwe ibyaha ntabwo byigeze bicungura umwana w'umuntu. Yesu Kristo ari mu ijuru arabyihweza, arabyitegereza, aragira ati ntabwo umuntu yaremwe mu ishusho yacu, umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, twomureka akazopfa uko nyene, reka ngende ndamucungure kugira ngo uzonyizera azoheze abeho. Imana nishimwe. Rero Yesu Kristo ava mu ijuru aza mu isi araducungura, apfa ku bwacu, amaze gupfa arahambwa, hanyuma arazuka. Igikorwa ciwe nyamukuru kwari ugucungura umwana w'umuntu, kuko ari Imana ntabwo yashobora kuja mu kuzimu ngo agumeyo, kuko urupfu rwashobora kumugumya ko ntabwo bashobora gufiseko. Imana yo mu ijuru imuzura mu bapfuye, uyu munsi ni muzima, aduga yicara iburyo bwa Data, uyu munsi ntihavyagiye. Rero Pawulo yabwira Timoteyo ngo wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka. Haleluya. Natwe turakwiye kwama twibuka yuko naho turi muri ino si turiko turayibamwo, dukwiye kuyibamwo neza, kuko ibikorwa dukora birandikwa, kandi hazogera igihe tuzuke, umwe wese abazwe ivyo yakoze, acibwe urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze. Uwakoze nabi azoja mu muriro, aho Satani yagenewe n'abamarayika biwe, ariko uwakoze neza azoja mu bwami bwa Data, aho Kristo avyagiye. Twimane n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nishimwe cyane. Turasoma andi majambo dusanga mu gitabo ca mbere c'Abikorino, ikete Pawulo nyene yandikiye Abikorino, igice ni ca 15 ku murongo wa 20. Haravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye. Imana ishimwe. Yesu Kristo yarazutse mu bapfuye, ngo niwe yashurije abasinziriye. Biranje mbwira iri jambo ry'umushuzo. Umushuzo ni ibintu biboneka mu vyeze kare, bijya bicera, bijya bironkeka ubwa mbere, nivyo vyitwa umushuzo. Rero Kristo yazutse ubwa mbere, yitangira abari basinziriye bandi bose, basogokuru bapfuye, abahanuzi, abakozi b'Imana ba Aburahamu bapfuye kera, ba Mose bapfuye kera. Yesu Kristo niwe yazutse ubwa mbere nk'umushuzo imbere yabo, kugira ngo natwe abazopfa twizere yuko natwe tuzozuka. Imana nishimwe. Abizeye umwami w'abami natwe tuzozuka, natwe tuzosubira tubeho. Mwene data uri kuranyumviriza, jane n'ikinyoma kivugwa ngo agapfuye kabazwa ivu. Nk'iyo umuntu apfuye biba biheze. Ntabwo umuntu apfuye biba biheze. Umuntu apfuye haraja kuruhukira, akarindirira. Hazoba umunsi w'amateka, hazoba umunsi w'iherezo y'isi n'ijuru, yuko ibyabayeho byose bicibwa urubanza imbere y'intebe y'Imana. Hari umunsi tuzoja imbere y'intebe y'Imana, umwe wese abazwa ivyo yakoze. Hanyuma rero wakoze neza araganwa ubwami na Kristo, wakoze nabi araganwa umuriro na Satani n'abamarayika biwe. Rero mwene data, ntabwo twe turiho nk'ibikoko. Imana yaturemye kugira ngo tuyikorere, kugira ngo tuyivugire, kugira twamamaze ubwami bwayo muri ino si. Nta kindi Imana yakuremeye. Ni vyiza gufata umwanya ugasenga kugira ngo umenye icyo Imana yakuremeye. Ntabwo twaremewe kurya no kuryama, ntabwo twaremewe kubaka amazu no kurongora no kuvyara. Ivyo si Imana yaturemeye. Ivyo Imana yaturemeye nyamukuru nuko twamamaza ubwami bwayo muri ino si, tukavugira neza kwayo, abantu benshi bagakizwa, abantu benshi bagahinduka. Kristo igihe yaduga yasize asezeye abigishwa biwe, ababwira ngo nimukwire isi yose, mubigishe ubwami bw'Imana, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana, uzokwizera akabatizwa uwazokizwa. Nta kindi rero twaremewe muri ino si atari kwamamaza ubwami bw'Imana no kuvugira neza kwayo,
kuko ibyo tubona muri ino si bizoherana nayo, hanyuma inganji ya Kristo iganze ibi bitazoshira. Mwene data, wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka, uyu munsi ni muzima, natwe tuzopfa kandi tuzozuka kandi tuzobana nawe ibi bitazoshira. Imana iguhezagire wewe wumvise buno butumwa bwiza. Wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka, uyu munsi ni muzima. Haleluya, natwe tuzoba bazima kandi tuzobana nawe ibi bitazoshira. Wewe uri kumva amajambo, ndakugira inama ngo nawe wame wibuka Yesu Kristo, wame wibuka umwami w'abami yapfuye akazuka, uyu munsi ni muzima, avyaga iburyo bwa data. Natwe tuzopfa kandi tuzozuka, tuzobana nawe ibi bitazoshira. Nuko rero mwene data, ni wisuzume ingene ugenda muri ino si n'ivyo uriko urakora, umenye yuko icyo umuntu akora, caba kibi caba ciza, kizoja imbere y'intebe y'Imana umunsi w'amateka. Imana ihezagire umuntu wese ariko arumva amajambo, kandi ihezagire umuntu agiye gufata ingingo yo gukora neza, kuko umunsi umwe Imana izomuhembera ivyo yakoze. Imana ishimwe, iguhezagire kandi iguhe umugisha, igukomeze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.